Fresh ndakwinginze ndafuka. I'm so sorry. I love you. Nakuomba wasimpenzi. Ndakwinginze. No. Umutima wanje wabaye kubera wewe. David. Wabaye kubera wewe. Ubu nize kubaho cyengene. Nize kubaho ntagufise. Ngo barandongoye ngo baragizene. Rero bagerageje kugira ngo bacari nari kugira ngo bigende uko bavyifuza. Ndakwinginze. Ndafukamye. Kandi unyanka ureka sisubira hari. Pfo mungira umuzamu. Nze ndahanagura umudoga wawe. Ndagushimiye ko wiyumviye kuza ngaha. Kansabire kigongwe kuri madamu. N'ubundi namaze kubona ko ubuzima bwahindutse. Miri. Ndagushimiye nawe ko wiyumviye niba ko bitanguje. Kabari ko bimaririye nabyo nyene rangyoye gusa mugabo. Nkuzuza umanzu zinobora kuko si bose badukunda. Hama nanje madamu. Guhera no munsi nanje ndi hakatsiko. Ndakwemereye nusu y'amata buri munsi. So, bon, abafana ba STV. STV, every story matters. Oh, hello guys, bakunzi ba STV, nizere ko meze neza, je meze bon kandi ndashima. So, ndi kumwe na Wetu na musaza wa mwigeme. Ndaramwe Kiristimbre Christina Ntumbazi. So, reka ndabaramutse dabo hama bambwira ivyo bampamagaye ko nibo bampamagaye. Vipi? Kandi mbadonda ko turi mande ya madamu Kessi. Vipi? Takashako Wetu. Madamu Wetu waramonkoye ko none. Cyo umutima wanje waca ufise babiri wewe. Bafise babiri kandi emeye twubahani nimba nije nagomagaye kuza ngana ngomba kubwiza ukuri. Je nta mata nateye uretse kumva bambara ishati neza suko bambara ishati. Cyancanze no wundi problem. Meze neza na fresh sana. Sister wameze bon. Ameze neza gose. None Wetu amagara iki rero? Kwanza deje ko uyo mujama kuba turi kumwe igihe mwaza kuntera mo nkore imbaga mu menyo mwari kumwe. Je nazimbaye ubuzima bwiza fresh ariko gusa muca bagimugira kibiri mu yantera munyagirize bine je no kuri sinokubesha je ibi byose munyagirize ubuzima ndiyemwe bose ndiko ndabugwamo ntabubuze. Jewe ndi ngaho mujama twabona ndamubwiza ukuje ubuzima ndi mwaramwete amara nanjye si jewe bimeze uko siwe gute nasi mushikiwe none nakubwire arakubwiye kwanze ngo tugende je nkeneye madamu imeze gute none sister oya ntabwo ari sister wanje Yamudemuje twatuzinanye uko nyene arambwira ati uzomfashe ko kinidiri hari urutipe dukeneye kujya amafaranga imva yaramukunda aracambwira ati we uzo umfashe gusa dukinidiri je kuno murongo amucira bimbwira kandi uzukora mugenzi wawe none amafaranga siyo yubatse isi none nawe umbwira kwica umuntu umpaye inoti nda cyankura nubizi none numva bisakwe numva abukuye ukwiye no kwirinda no kukwirinda ahubwo sister wawe gute bimeze gute ujya jewe sister wanje nabwiye n'umugenzi tu erega si wanyu Wetu ni udodo n'umugenzi wanje mwisite nyene ujye mudamu byavira kora iki ujya no mugenda mwita umusire kwino ujya umusire kwino bisiguri ni maraya n'umuntu nyasanzwe parika nta bindi urumva parika none erega nawe ukorera mwisite ukira kubuzwi gusa donc akorera mwisarazwe yarazwe urumva nico gituma rero wari umwuga wiwe kandi byambwiye ati ndagwa amafaranga nawe ufashe idiri asha ubwo nyene namata none dodo none nusuje kugira mirije mfisa agahinda cyangwa ufisa Android Kado dore bukiye ku porta y'abandi ni wanje miri nimba byarashisa ni wa ni wawe none warafashije kandi ibyo byose no kubera ngoma mba mu friend yo ma TV agoma amenyera yaba nanitekereje nimare kuzutura amakamera abantu baganye baravuga nadodole bukesi yo omene gusotera urwamo gusa ni kwande no ukuntu bagusohoye ujya ndamudemure ngo yari yaparije kumushore Paris none ntiyavuze ko mushikiwe kandi mu byahindutse Nsaba mabuja meze neza twari tubarondera gatoya
Sawa ni mwinje. Ngo baragwaye karibu. Sawa. Non. Ingumubwire gari kuramurondera nani. Mada ndagufashe guhanagura imodoka. Ndagufashe guhanagura imodoka. Ahubwo ikintu kimwe mumbwira mukanyabutsa wazana ko ndakora. Nuya kurondera. Mada. Jewe ndemera ko ndi umunyabyaha. Mada, je ndemera ko ndi umunyabyaha. Kandi ko ndi umunyabyaha n'ivyambaye ko jewe ntabyo namenye ni handi gusa ubuzima buhinduka. Abantu benshi baragomba kwifuza ko nakayoja hasi. Benshi ntibanezerewe n'ubuzima nari mbayemo. Nanje gusaba ikigongo. Ndi kumwe nabo twari kumwe ubuheruka. Ndaciye bugufi. Je umutima byanse kombaho. Byanse kombaho ibindi ndabikora mugabo. Kuba mbona umenga sindakubona nawe nyene. Nikindi kigeragezo kiye muri cewe. Ndasavye mbabarire kuva kumwe gushaka umugezi. Cyo ubuzima ndimwo. Je ibaze kuva nge ndariye nta n'umunsi nomwe ndanicarana n'ujya muntu iminota 2. Hajya mahari nanje nkajya mahari. Njya hasi. Uragaze kuntesha umutwe kandi wewe. Nta mutwe nagiteje. Nyumva basi ndakwingiza. Nguyu nakubwire basi ukuri. Mubwire ukuri basi. Madame, jewe ndi hano kugira ngo mvuge ukuri kw'ibyabaye. Umunsi dusohoka mu hano rupangu rwawe twasohotse nabi, ariko Imana ishimwe ko twinjiye neza uwo munsi. Rero Wetu n'umugenzi wanje cyane, kiretse yuko nanje nabaye ingyajya kubera amafaranga. Ntabwo ibyo namwagiriza yuko ari sister wanje we yarateye inda n'ibiki byari byo. Kwari kugira ngo jewe nirira amafaranga bari bampaye. Ari nayo mpamvu rero numvise kuguma notekera ibanga nk'iryo mu mutima, nkaguma numva ari n'umugenzi twagenda namfise ivyo bintu no banzi ku mutima ntamusiguriye ngo ndamubwize ukuri. Numvise no bandi njyajya ya mbere. Cyo cyatwi rero ndamurondera ndamubwira ati mon frère, ngo je ndakubwira ukuri ibintu byose byagenze. Ndamubwira ati kauri barayimpaye shira ku inyuma. Ndamubwira ati je rero kumpaye kauri nzogufasha gukinira amadiri. Amadiri wenda yakina. Niyo mpamvu wabona ujya munsi naje nashushe ngo ni sister wanje ariko ntabwo yari we je yari mitwe. Rero Wetu yabahaye mwese abascrote mwese muje kuje kundeka imitwe ngaha muri inzu yacu. Nibyo bibajanye. Madame tukubwire gute? Wetu ararengana. Ahubwo jewe nije nagiye mu gishingo cyo kumugirira nabi kandi ari umugenzi wanje. Okay. Ndabaza ikintu kimwe. Ubwa mbere nabonye umukobwa ntera ngaha mu nzu ari kumwe na Wetu nawe. Sivyo? Ubu naho twahure uyu duhuriye ngiye gusoma ikintu. Bari kumwe n'umujournaliste nyene. Ubu naho kandi mugarutse mu nzu yanje muje kumbwira ngo umva abo bakino muko murankinira murumva ko murazi ku actinga neza ariko mu. Madam. Si acting ushobora kubona microphone no muzi. Ariko ukibaza ngo niko tura acting. Urumva ni problem. Rero ndagusaba ikintu kimwe. Fasha unyemerere sivyo? Je ndakubwira ukuri. Urya mukobwa yaranshatse kuva kera. Yivuze ko tudakundana ndakubwira. Ndabya. Okay, Wetu jewe nakubwiye ko njewe muri jewe umutima wanje wararushe Wetu. Umutima wanje wararushe cyane. Nabwiye wowe ukize mu mutwe neza n'ikintu cyo nyemeza n'icyaye ko ivyo muko murambwira rukuri. Okay, icyo mwe kwemeza ni jewe yazanye nk'icyabona. Kuko bijye twavuga. Wowe no vyemera gute Basi wibaza ko akora kubesha. Hari kijya kiganiro uri gusoma je nakisheme handekeze Wetu ndamujana ndahaba. Uzo kumviriza neza ajamajambo byamukobwa yavuze yavuze neza ko yariko arabesha. Kubera yaramushaka yuko atandafise kandi je remye ndabigira ibanga. Ariko sinogira neze ku kiganiro kibonye. Kandi dire ko amajambo ayumvise. Basi nimba wumva ko izina ryanje ryofudika. Nimba wumva ko je no kumandimbwa kandi ndengana. Nazanye abagenzi barabivuga. Ndazana abajournalist barabibona. Benshi barazi ko je yongeso nta office. Je mbwira nimba ubona ko je no guma ndimbwa guke. Mbwira je mbandanye kandi ntabwo nzo kugarukira mu buzima bwawe. Shuse ndababaye. Ndarengana naragiyemo cyane novuga ko ari jewe no bana nabaye inkozi y'ikibi kuko gukunda amafaranga kandi amafaranga nawe urazi ko rero yubatse isi usanga n'abantu bicanye niyo bapfara nanje mpa amafaranga navuga ati njya n'umugenzi wanje ikadakwira ukuntu tukinidiri kandi yari diri yuko amukunda umukobwa yakunda Wetu
ambwira ati je hakunda muhomba uzonkinira rimeze uko ndamubwira nzoyigufasha. Wetu ubuzima bwanje bwarahindutse cyane bwarahindutse cyane kuva tutakibana je nawe. Utu ni ibintu byinshi byagiye birankomeza mu mutima wanje. Utubona kuze muri ndu ndakwizeye vuga uyu muntu azombera umugabo mwiza. Akuraba cyose nari nzi uko noza je intumbere yanje yejewe yari kugatwa ku rugo rwita. Sinari ngine abakameramane bigira baza mu nzu yiwanje biga baranyuruka ko abajournalist. Fresh ndakwinginze ndafuka. I'm so sorry. I love you. Nakuomba mpenzi wangu. Ivyambaye kuno ndabizi. Mbabarira. Ubuzima tuba turimo nk'abasani ndazi uko bugoye. Benshi ntibifuza ko tuba mu buzima. Nakuomba. Mutima wanje uracagukomboye, uracagukeneye. Nifuza byinshi byo gukorana nawe. Abana bacu bazotwagiriza. Nigicyo nyemeza ko ibyo utari kunambwira byo tarubere. Ndakuraho intabwo zose kwamenya. Wetu nigicyo nyemeza yuko utayisugira umwemwereza umutima kandi. Ndakwemereye ko utazoba. Ndabikwemereye pe. I promise you. Really. Nakuomba wasi mpenzi. Ndakwinginze. No. Ndakwinginze ndafukamye. Umutima wanje wabaye kubera wowe. Ndabizi. Narababaye kubera wowe. Ubu nize kubaho jenyine. Nize kubaho nta ufise. Nize kubaho n'umwana wanje. Nigute umugore mugenzi wanje yoza mu bwoko bwa gufitira atakintu na kimwe mu mbitsinanye kuwaye ibyo numva bibaho. Byarabaye babinyangiriza. Sinigeze ndakurahira herahima. Sinigeze je nkora nawe. Nta nabizo no kwitama nigeze nkwana. Uretse gusa ko bagombye gusa bazibagire beze mu rugo wanje badusambure kubera bari bamaze kumenya ko ubuntunze. Bishop ngo barandongoye ngo baragizene. Rero bagerageje kugira ngo bacari nari kugira ngo bigende uko bavyifuza. Ndakwinginze ndafukamye kandi unyanka ureka sinsubira hari pfo mungira umuzamu nze ndahanagura umudoga wawe hakuno subira ubuzima mbayemo ndibwa ni mu buri munsi nirwa kubitutsi jewe simva ngaha ndakurahiye ureke unyemerere je ndahanagura umudoga nkorope ngirene ubwo muzompemba ubwo mbyureke mbembwaho ngaho. Gusa mubabarire siwe kandi urumva ko amakosa yose nawe we Imana ikwakire vraiment nakubabarire ko yarakoze amakosa kuja kubeshera umuntu si vyiza kandi wari umugenzi wiwe arakuntu wamuciye inyuma urateranye umugore n'umugabo. Wetu nakubereye injyajya nk'umugenzi nanje numva novuga ati mbabarire nk'umufrere kuko ntabwo nakoze nk'ivyo nari kugukorera nk'uko wari umugenzi wanje. Nakunze amafaranga ndutisha ubuzima bwawe ari nayo mpamvu ninjiye no mu rugo rwawe nkagusambuza. Madame aho uza kubabarira Wetu nanje ntunyibagire kuko nanje nabereye intambamye urugo rwanyu. Nkunda amafaranga nibagira ko ikisumba vyose ari urukundo mwari mufitaniye kandi nanje ndavyicuza ari naho mpamvu nanje nohanura abagenzi banje bameze nkuko meze ko batokunda amafaranga ngo bayasumbisha ubuzima bw'umuntu no kuri mumbabarire. Forgive me please. Thank you. Merci beaucoup chérie. Iteka nzoka mu Yohanda.
kandi ntabwo nzokwigana nzokubabaza. Iyo nisezerano imbere yanje. I love you. umuhungu wa Jesse ndakuze nawe ntundi sivyo? Ibintu byinshi byigeze biba mu buzima bwanje, ibintu byinshi byabaye. Nambara wabitumye sindamuhaye imbabazi kubera nuba ndamwizeye 100% kubyo ambwiye, ariko simpaye agaciro ibinyoma mbwira, mpaye agaciro urukundo twakoranye nawe. Ariko nawe ndagusabye, iyo abantu babanye haba hariho promesse hagati yabo, ntuduze urasambura ibintu. Niko soko zimwe mu buzima, ariko maybe ndakubabariye. urakoze kumbabarira, kandi nawe itambabarire. Ntabwo nakoze inshinga nk'izo umugenzi wiwe yari gukora. Imbabazi nyinshi. Uke bimena ndagushimiye. ndabashimiye ko namwamuhaye imbabazi. Ndagushimiye ko wakoze everything, wakoze buri kimwe kugira ngo ashobore kuhongerako. Wakoze cyane. Sawa, ndashobora gutaha mukagumana kandi Imana ibaje imbere. Ndagushimiye ko wiyumviye kuza ngaha kansabire kigongwe kuri madamu. N'ubundi namaze kubona ko ubuzima bwahindutse. Miri, ndagushimiye nawe ko wiyumviye, niba ko bitanguje akaba ariko bimaririye nabyo nyine rangyoye gusa mugabo nkuzuza umanzu zinobora kuko si bose badukunda. Hama nanje madamu guhera no munsi nanje ndi hagatsiko ndakwemereye nusu y'amata buri munsi. So, bon, abafana ba TV mapenzi ndindindi. Jenda tasha. Okay, Imana ibahe umugisha, murakoze. We bye. Tuze kuturamutsa undi munsi. Ego shanduza kubara musa gusa mudane kuri icayi. Nzoyitegura uzoze utuze kundamutsa nta kibazo. Miri, Uri mu nyisho? madamu yambwiye ko afite akana mu nda. So, abantu bari singo turago kandi bana bari mu nyisho. Naho turi mu bazo abakunzi ba STV mwakoze kudukurikirana, ndabakunda cyane. Imana ibahezagire kandi bancungire barabe giza. Ciao ciao. STV, every story matters.